turabahaye ikaze mwebwe mwese bakunzi b'isamirizi y'akazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Kaze muri ca kiganiro canya nico cacu akabanga muryango. Ikiganiro kibaganirira ivyerekeye ubuzima bw'umuryango hano mu gihugu cacu. Pascal Butonjeno nariko ndiko ndakibashikiriza muri kano kanya makaba mucumbiriza kunsamiriza y'akazoza FM. Turagiye mu gice cya kabiri nkuko mwari mwavyumvise twari twababwiye kuwa kane uheze ivyerekeye akamaro k'impeta aho hambere hahise n'ingene bayiha insiguro ikana cyane cyane nuko impeta itari hari mu gatwe twarumvise ko hari ibindi bimenyetso bahana ariko bwa bumwe bukabandanya buhari nk'ikimenyetso cerekana ko abo bantu bubakanye kandi bubahana. Nuno munsi turi kumwe na Pastor Didier Aline nawe nyene yagarutse kugira ngo adusigurire mbega ubu naho impeta muri kino gihe ifise akamaro gaki mbega abantu bayiha insiguri yahe. Pasteur Didier usubire widondora bariko baratwumviriza. Yego murakoze cyane turaramukije bariko baratwumviriza ku isamirizi yacu hama amazina yacu nitwa Pasteur Didier bakunda kunyita Pasteur Aline mugabo izina nkunda ni Didier hama nkaba umugore yubatse nkaba mfise abana 4 murakoze. Yego murakoze cyane. Yego nkuko mwari mwabitubwiye turiko tuvuga akamaro k'impeta. Ikibazo ca mbere nashaka kubabaza mbega muri kino gihe abazungu baraje baratuzaniye impeta zimwe ni z'amahoro izindi z'amadiyama canke mu bindi vyuma ngira ngo bizimvye mbega ubu impeta ku bantu bubakanye ubu isigura iki mwatubwiye kera ingene byari bimeze ubu naho rero bisigura iki muri kino gihe. Murakoze. Impeta mu bisanzwe si ikintu c'igisharizo. Impeta si ikintu cyo kwemeza bakubona yuko wubatse. Impeta si ikintu cerekana ko wahinduye statut. Impeta ni kimenyetso kigaragara kivuga isezerano ry'intahava riri hagati y'ubugabo n'umugore. Impeta niyo mpamvu mu gifaransa bayita alliance. Burya alliance rero iratandukanye na contrat. Kuko muri contrat uwasinye arasinyora. Ariko muri alliance winjira muri muzima ikintu kikubohora muri alliance n'urupfu. Mu bisanzwe kujya winjira mu rusengero canke mwisengero bivana uko uhita ukujya winjira uri muzima ugiye gusezerana n'uwo mwubakana ikintu gishobora kugukura muri iyo sezerano ni urupfu ni sandugu. Rero impeta rero avuga ngo jewe n'uyu muntu hariho isezerano ry'intahava ikizodutandukanye ni urupfu. Niyo mpamvu impeta rero badapfa kuyambikana bayishira imbere y'umuntu yihebeye Imana akayisengera hama rero akamenya ko bayambara igihe cyose bazoba kiri kumwe. Yego muri kino gihe turakunze kubona abantu usanga barabaye mariye kandi ugasanga umuntu yabaye mariye akaba yarambikanye impeta n'umupfasoni we canke umushinga ntaye wiwe ategeza kuyambara kerekana caki menyetso cyuko afise alliance isezerano ku muntu. Mbega abo bantu bariho abo bantu nka mwebwe ka mukozi w'Imana kandi n'umuvyeyi mbega bo bahanura iki kuko hari abatazambara hariho ababiheruka ujya munsi gusa mu gasanga ntibazambare mu muryango nta bihungabana kubera ko kuntu umwe atayambara. Ni misanzwe umuntu wese akwiye kumenya ico yambaye ico gisigura. Niyo mpamvu padiri canke pasteur abakozi w'Imana turabwira yuko badakwiye kuyambura. Kuko bivuga ngo iyi ni ndahiro warahiye. Mu bisanzwe impeta ntawo ibuza. Impeta ntabwo novuga ngo ni nka garde fou. Yego. Impeta sinovuga ngo ni igiye gukingira n'urucanco rubuza umuntu guhemuka. Yego. Ariko impeta iravuga indahiro warahiye. Warahiye wo mwubakanye kandi warahiye imbere y'ahantu wubaha. Yego. Cyane cyane imbere y'Imana. Niyo mpamvu yambuye rero wavuze ngo
basize bwa ati ndakwambitse impeta Eh. ibisezerano ry'intahamva Eh. y'urukundo rwanje nawe Eh. kuri bamwe mubahishije ubuzima bwanje Eh. muhaye ivyanje byose nkuko Eh. iyi impeta itagira itandukaniro niko umubano wanje utazogira ikutandukana Eh. uzura yambura bisigura ngo finalma ya mpeta rero Eh. ni amafyeri kuko kujya umuntu yambura ihereni kujya umuntu yambura isaha bisigura ko ya mpeta mu isanzwe ntuzi ico isigura hama kandi bisigura ngo rega wa mubano ashaka ubudepoza hariho hose niyo mpamvu rero umuntu akwiye kurondera impeta itamubangamiye akwiye kurondera impeta itamubangamiye impeta itamuvuna kuko ari ibintu byinshi twambara tutambura byinshi bitandukanye rero umuntu akayambara kugira ngo iyo mpeta ivuga ukuri kwanyo kukuri ariko niwaza urayiyamburira niwaza uravuga tuno munsi irambagamiye reka ndayisige ngaha bisigura yuko nica kimenyetso none finama cavuga iki kuko nimba cavuga umubano utazokwigera ucika uja muri Somali uri umugabo yubatse cyangwa umugore yubatse kana abagore baraja muri Somali uja mwishamba guca kurondera guhiga ngira ntabagihiga mugabo kwicira ibiti gusenya ukwiye kumenya ko yampeta urubatse nta uhura ni mugabo w'icigenze cyangwa umugore w'icigenze ngo mufatane uri umugore yubatse umugabo yubatse nta namwe tudepoze urugo kandi nta muntu aguma yubatse urugo ngo kure kumwe n'ububakanye umuntu wese yubaha isezerano cyane cyane nka twebwe turaba Kristo twubaha Imana twaraha imbere yayo ego ubu rero muri kino gihe je mbona bitoroshe ku misore n'inkumi baragiye ngaho aramureheje aremeye aravuga ati rero harageze ko bitegura urubanza rwa mariage inkumi kavuga ati jewe by'ukuri ndiko ndaraba abagenzi banje bambaye impeta ya all blanc ego abandi ati yambaye diama ati rero wa musorewe by'ukuri jewe urankwiriza negeza kumera nka nakabontwenga amagrama canke import Dubai umugabo akamubwira umusore akamubwira ati urabona nta buryo dufise ati rero reka turabe ingene tworondera iyo ya makeyi tugire basi nkijya sinzi ko ari ntuze yarsha argent canke argent yarsha zirahari akavuga ati oya ntarose oro ntibikunda mbega iyo nkumi uwo mwigema agomba kuja kubaka mbega agomba gufata ya cakimenyetso akagiha amafaranga menshi arabiye kuri mugenzi we kuko ubu baraba uburyo mbega uwo iyo nkumi yo woyihanura iki ka mukozi w'Imana kuko mwishengero aho mukorera bariho mbega babituye mwo bahanura gute murakoze ko tsangwe tubahanura mu bisanzwe urugo ntirusa n'urundi urugo ntirusa n'urundi kandi rubaho nk'abandi urugo rwose rukwiye kugira umurongo ijambo ry'Imana ryemera tukubahiriza amasezerano tuba twararahiye imbere y'Imana rero impeta si ikwiye kuba intambamyi y'urugo abariko bitegurira ubukwe bakwiye kubwitegura bivanye uko bangana inzahabu ubonye izimvye na karesizo bubakira ukwiye guca urondera ico ushoboye ushabwa ati jengire ndondere argent ifeza izi argent niba novuga mu Kirundi ngo ni ifeza sinzi ukarondera argent kuko ibizimbutse tukiri no mwinza hawe haruvuga ati ngo amagrama adakwiriye ngo sinubaka mu bisanzwe no gutesha agaciro urugo kuko urugo ntiruhagaze agaciro k'urugo ntiruhagaze ku magarama y'impeta haravuga ati ntidukereze bacuragura ngaha zinzahabu aha hano i Bujumbura dukeneye iziva iziremporti buraya Dubai ivyo byose ni ibintu bisamaza kandi bitari byo rero umuntu wese akwiye gutegura kurondera impeta bihwanye n'uburyo bwiwe ari ushoboye kuronka iyo nzahabu n'amagramu ushoboye kuko impeta iravamwo n'umuzingi udacitse twe dusaba ko umuzingi udacitse bisigura ko ni nkuko impeta itagira itandukanira ikindi naco gatijengire ndondere iyo argent ushobora kuvuga ati argent nta nshoboye
ukavuga ati jewe ngire ndondere hari impeta usanga ziba mu mashengera mwamwe yaba mu eglise mwamwe y'abakristo nayo nyene ugasanga zisa n'umujumba umugabo naho nyene itacuya cyane ifisirindi bara hako nayo nyene ukambara ikosa rihari ni uvuga uti je ngiye nambara iyo nemeza abantu hama nzoca ndayikura yacuye oya imenye neza ko atari gihe cy'amafyere impeta ivuga ukuri kutaboneka siyo wambara ku munsi w'urubanza kugira ngo yikure harabara batiga ngo urumva ngo je narondeye akabriya gato ngo ariko ko kazoca gaciye nzoca ndakambura naha urugo rwanyura ni rwamara iminsi 2-3 umwaka imyaka 20 hama umugore agatangura kuzana iminkanyari canke naho gagira ibikugora muzoca mu rutarera ntikirazira nta urugo ruhoraho abanyenego bakiriho ni murondera ivyo mushoboye hari gihe tubona n'aba muvuga ngo impeta zaze n'abazungu iyo twitegereje abazungu si bose bambara amadiyama hari gihe tubona umenga hari n'izabajwe mu biti vyiza ugasanga hari zabajwe ahubwo ivyo bintu vy'inzahabu bisigaye cyane muri Afrika usanga abantu benshi bo mu bihugu biteye imbere inzahabu ntibazigiha agaciro ugasanga bambara izo za argent bambara izibiti nkora mbona kesha abazungu bambara impeta z'ibiti igikuru nuko ico kintu mugiye kwambara bishuri bajya ba fonctionnaire bagira mariage nibo mbona keshe bambaye impeta mugabo abantu babirimiza abantu barima ugasanga nabakirisi mbere wanashaka mugabo nta mpeta bambaye kandi biranye rukristo mbega bobo gute mu bisanzwe igikuru twavuze ko isezerano hari igihe abantu bavuga ati twebwe nta mafaranga y'impeta hari kandi ugasanga hari n'amashengero go amwe atagacira izo mpeta atagacira izo mpeta ariko cyane cyane iryo sezerano egarige bahana n'udufoto twanditse amajambo y'Imana kazona umukenyezi aramuhaye ico no kwita tableau irimo isezerano umuhungu akamuhijyo hama ugasanga barishize mu cumbi wabo ugasanga naco n'ikindi kintu c'ikimenyetso bashize mu cumba cabo nk'umugabo n'umugore kuko biravuga ngo uburibwa bw'ababiranye bwubahwe na bose ugasanga ni cumba chambre conjugale ni cumba gikomeye bahashize ikintu kivuga amajambo akomeye y'umugore nayo mugabo kikababera ikimenyetso kubera nta vy'impeta bigeze babamwo amashengero yabo usanga na pasteur n'ubwiwe ntigeze asezerana yambaye impeta mugabo iyo ndahiro yarakoze kandi nubaka yubahiriza rero nta numwe arareka guhezagirwa ngo kwera atashoye kuronka impeta ariko kwera iterambere riza riraza kandi isi tanguye kuba ntoyi hari ibindi bihugu ugiye atampeti hari bacebaza ko uri umuhemu washatse kuyisiga kugira uhemukire wo mwubakanye rero turabishiramwe inguvu umuntu wese akaraba ico yambara kuko burya impeta suko igoye kuronka ahubwo nuko abantu bashaka kwigana abandi kandi bagashaka kurondera ibihinyanyuye hakurondera cyane cyane ikimenyetso kivuga ukuri kuri hagati y'umugabo n'umugore yego nkuko mwari mwabitubwiye hariho abantu bagira bakagira mariage indwi ya mbere gahera ya kabiri gahera ya gatatu haheze ukwezi ugasanga kenshi na kenshi bikunda bagira abashinga ntaye ngimpeta ngo ibintu biranjena ngo ndayisiga muhira ngo ndayisize muhira ngo ngerega ngiciza ngo nuko ngomba gufise ku mutima kandi gico nemenda kizi akayisiga ku meza mu cumba akigira agatembera atayafise mbega uwo muntu wewe ntumva yuko umenga hari akantu gahaze ka pasteur mu bisanzwe ikintu urugo sahano ho kwiyorohereza yego wubatse urugo atampeta zibanje kuhaba urumva nta gikumu cabaye ibintu byose amasezerano yabaye mu mutima muga mwebwe mwaravyiyumvira mushiraho ikimenyetso none kuri umugabo akuze ico kimenyetso camburiki bisigura yuko ibizogutera iyasho nibizokuje na vyose uzogumura vyiyambura uwo ni wa wundi mu rugo ikintu cyose kimubangamiye aca gwiyambura ikintu cyose kimubuza guhema aca ruta urumva erega burya mwe mwitegereza yambuye impeta ntimubona yuko
mubona yambaye impeta ariko usanga mu buzima bwa minsi yose ikintu cyose gisa n'ikiriko kiramugora mu rugo uwo mugore asigaye avyibushe umugore aca mwambura kujya nyene yambura impeta ariko amwambura urumva iyi mpeta nayo nyene irambuza kubaza kandi ubwa mbere yabishobora kandi hari ababaza bazifise baruzuye mugasanga bikumvikana yuko igihe cyose bisaba akigoro acamutera hasi rero burya si impeta ikibazo ni mu bwonko bw'uwo mugabo bisigura ngo n'umugabo yiyorohereza ibintu byose bimuvuna bimuruhisha azara bidepoza oro rugo ntibarudepoza akagumye bagumako cane ko aba yararahiye imbere y'Imana rero yararahiye imbere y'Imana ikimenyetso none nk'umukuru w'igihugu aba yaraharahiye erega kiri umukuru w'igihugu ibimenyetso byose bigaragara ko ari umukuru w'igihugu arabigumana kuri manda yiwe umupadiri umumenyeshamana abapasteur ibintu byose tuba twararahiye mwibango ryacu turabigumana ntitubidepoza nta munsi niyambura upasteur nguma ndi pasteur rero kiragi nta umuntu muzima niyo mpamvu mariage kogwa n'abantu bakuze umuntu wese akuze indahiro yarahiye arayigumana afuma yigwamwe Mwisanga abagabo bakwiye kumenya neza cyane abagabo ariko baratwumviriza mukwiye kumenya ko ikintu kigira umugabo ni kuzira indahiro warahiye ukwiye kuguma ku ndahiro yawe n'ibyo ufise byose bigaragaza indahiro yawe ukabigumako Imana ibahezage murakoze akandi kabazo je mbona kino kiganira ahubwo gifise umwanya muto akandi kabazo hariho umuntu avuga ati je ngomba ngure or ariko nguze or nzoba mbitsa amahera ati jewe hageze urubanza ruheze kubera kumbure nguze igarama 2-3 zigwa ma 600,000 akaca avuga ati rero jewe urubanza ruheze nzoca ndayirya nje ngenda ngure ya indi sanzwe muga amafaranga ndarekipe ndashire ngaha mu mufuko kandi akaba yayirahiriye ko imbere y'abakozi b'Imana mu rushengero cyane aho wewe bobo nabo gute cyane hari n'uvuga ati jewe ini investissement n'umutahe yego loye yameze abiri buze reka madamu ducuruze ikindi gihe azocuruza umugore ikindi gihe umugenzi azomubwira ati rero umusonzana gute yego nta na gato impeta ndabisubiyemo ariko aratwumva siyo yubakira yego ariko n'ikimenyetso c'indahiro none hari umumenyeshamana arambura umusaraba nimba ari ikimenyetso c'indahiro yarahiye mbega hariho umumenyeshamana arambura agashapo nimba ari ikimenyetso c'indahiro yarahiye mbega hari umunsi nzo kwambura ubwungere nimba ari hari ikimenyetso narahiye mbega umurongozi kanaka w'igihugu hari ikintu yo kwambura nimba iyo mpeta yabanje gusengerwa imbere y'umukozi w'Imana bakayisengera hama ukayirahirako yego urayigumana kugeza umunsi uzova muri ubwo buzima erega umubano wawe ubakanye nawe uvuze si kontra sama kontra kuko kontra usinya ni wasinyura mugabo izi mpeta twe tuzita alliance alliance bisigura ngo ikigutandukanya n'urupfu burya abantu bose bagenda mu rusengero kwe kumenya ko binjira n'amaguru ukizogukura muri rya alliance n'isanduku izogukurayo cyo yonyene rero iyo mpeta nimba isigura yuko ikizobatandukanya ari urupfu kiraza kuyambura kiraza kuyicuruza si investissement ahubwo investissement n'urugo mbere zingene umugabo n'umugore bakundana kandi bari fidele batera imbere cyane twe mu gitabo cyacu mu gitabo cya Bibiliya ku musiguzi haravuga ngo babiri barutumwe kuko impera ya babiri isumba y'umwe kandi bisigura ko bose bariko barakora erega burya umugore n'umufasha ore ja mufasha bisigura uza kugushoboza burya rero ronse ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza kandi uronse umugabo abaronse ikintu ciza bisigura ngo iyo abantu babiri bakundana iyo abantu babiri bumvikana bateza gutera imbere ariko iyo abantu babiri batumvikana niyo wowe bafise byinshi birahera uzura bingo nyinshi ziteye imbere iyo zitumvikana zirasubira inyuma
Yego rero cane. nibaza ko hakugurisha impeta ahubwo nibakomeza ubumwe n'urukundo n'isezerano ivyo bindi borose mwiyo mpeta bazobironka batayigurisha bizobakurikira bizoza ego ikindi naco umugabo aragiye ngaho canke umugore aragiye ahantu impeta iratakaye itakaye rero akavuga ati kweri ko ikimenyetso canje ca alliance catakaye ndagomba kugura nk'iyindi mbega aguze iyo yindi ari nk'umugabo yogenda akayiha wa mugore agasura akayimwambika bari nko mu cumba ari babiri canke akayiyambika wenyene canke yogenda imbere y'abakozi b'Imana kugira ngo basubire bavuga ati abasigura ati jewe yarantakaranye mugabo nshaka uwayinyambitse asubira yinyambike kubera nayiguze ubushasha mbega nk'abakozi b'Imana hoho ivyo mubi ayo makamura murayaronka bimeze gute cyane amakatro yaronka cyane jewe baregeze kuyinyiba tubwira ingene vyagiye barayinyivye bafatiyeho inkoho barayintwara mugabo impeta nanje kubera ukutamenya bayinyivye ntara hari ibintu byinshi na hano ari umukristo ntari bwamenye cyangenda ntora iyo wahukanye yabitse mu kabati ndayiremekako kandi impeta za kera zaba ziriko amazina yabanyenezo rero twebwe rero ibintu by'impwemu turabikarira ashizo mpwemu mbi zaraduteye zaciye zidata impeta zaraduteye ahubwo impwemu yo erega ziba zarasengewe ama murazambuye baratandukanye umwe yaragiye rubaka uko yuwundi kwiye niyo mpamvu impeta tuyisengera rero iyo bishitse impeta urayisengera kuko cyane cyane umugisha ubushobozi muri uko kuyisengera iyo rero bishitse ukayita canke bakayikwiba biravana ico gihe urashobora kurondera iyindi iyo urondera yose itegeko ngo use niyo wari ufise oya biravana n'uburyo mu mufisi ico gihe hari nk'ubu twegeye twubaka inzahabu zari zizimbutse uretse ko donc hari gihe uvuga uti naho ntoronka inzahabu reka ndabe iyindi igikuru si ukuzana inzahabu si ukuzana asha ahubwo nuko ubwira umukozi w'Imana sitego kuyikuzana wagusezerani ariko nuko umuntu wese ashobora guhesha umugisha ayisengera kuko ivuga isezerano yabaye imbere y'Imana kandi ivyo bavyiza atari wiyambitse wa wundi nyene none umva ko arakaryo keza mu musiye guhabwa kabaraka occasion ibonetse yindi shasha musiye kuba abageni ariko yo dufate nk'ubu mugabo bashaka kuyambika ari babiri je nk'uyayinyambitse imbere y'abana turi mu muduga abana bicaye abashare y'inyambika vyabaye vyiza abana ntibari bahari gihe twayambikana ugambe mugabo baronse akaryo baciye babibona bararyoheko kubakunda Imana vyose ifatanyiriza hamwe umuryango nk'umushinga ntayitaye canke umupfasoni wiwe arashobora kwigura akaraba nk'umukozi w'Imana akamusengera akaza akamusengera hanyuma nyimba ari nko muhira bakayambikana agasura akamwambika kubera urumva ntaba ari we aba yarayitaye natuba no ngaha muri studio hari wayitaye ndamusengeye amacashika y'imwambika turaza kubaza hariya ego imbere yuko turangiza ubwa mbere wohanura iki abigeme bashira ibifashi canke intambamyi ku mpeta ku basore bariko baragomba kugira urubanza icya kabiri mbega uwo muntu aheza kwambara impeta ku minsi ya mariage akaca yikura mu minsi irenganye canke mu minsi igiye kuza canke mariage yaheze wo muhanuriki canke aba bantu nubwo buryo bubiri twavuze aba bantu bigoye mbega abo bantu bahanuriki muri rusange kugira bariko baratwumviriza bavuga bati vyogenda uko kamukozi w'Imana murakoze ndabwira abigeme cyane cyane mukwiye kumenya neza yuko nta gishasha musizo igihe twebwe twubaka hari impeta zari zigezweho inyuma y'imyaka mike zari amamodeli yarataye agaciro rero ntihakagira umuntu akora ubugeni ashaka kwemeza abantu kuko niwabemeza ejo vuba cyane hazoba ari uwundi hazoba ari ibindi vyadutse rero ugasanga wataye umwanya wose nimuharanire ukuri nifisigura fidelity impeta isigura fidelity impeta isigura isezerano ry'intavu nimurabe ico mushoboye abari ico mwambara
inyuma y'imyaka 10 murashobora guhindura mwarateye imbere naho ko mutangura mu madeni y'impeta nimwotangura mu byo mushoboye kuko ingo nyinshi zitangura hasi zigenda ziduga kandi ingo Imana ibayemwo ziratera imbere minsi yose rero nimwashika kuri anniversaire y'imyaka 25 muce mwiha kandi mwari mwarifujije musire mukiyambike namwe muri mukuyishikana umva nukugategura ibiri ruba musire mwihe izindi mpeta mubona bikenewe hama inyuma ikindi naco ariko hako uwo mwubakanye kwa mutegeka kwa ibintu adashoboye hama ukaba ubishoboye erega impeta niteza kugura umuhungu gusa ushobora kuba wewe ufise agashenete wibikeka inzahabu kabari ukamuha mugende mugacure rero hako umuremeka iyo ngogo nawe itorera inyishu abantu benshi mukwiye gutanga inyishu ivyo mushaka ikigira kabiri abagabo n'abagore bakunda kwambura impeta hariho n'abakenyezi iyo bibungenze haba kuvyimba nukuri zimpeta niyo mpamvu umuntu ashobora kuyagura arashobora kuyagura iyi mpeta nimba warayishizeho indahiro nimba yarasengewe nka kugibanga ibangira ingata akagumye baguma ko nuko abantu ndabivuze kandi isezerano tusezerana imbere y'Imana isezerano ry'intava numubano utigera uhava tukiriho iyo mpeta yambare nababwiye nti umuntu wese yumva ko imujena yumva ko yamuteye yashu yumva ko imubangamiye ejo uzosanga umunsi umwe hari ikindi kikubangamiye mu rugo hari kiriko kirakwagaza usange wakidepoje nimba uvuga urugo sinzorudepoze sinzovuga ngo karambabaje rigumeho uvuga uti nkuko urugo rwanje nkuko impeta idagira itandukanye nkuko nashaka kwishira hasi nuko atamunsi umwe nzoshira hasi wo twubakanye nkibwira bariko baranyumviriza kandi ko umuntu yambaye impeta nibisigura yuko ari umwizigiko ariko impeta n'ikidodo c'ubwizigwa buri hagati yabubakanye kuko harabarenga ibigo hari n'abahemuka bazambaye ivyo rero muwe maso kuko mwaraha imbere y'Imana nivyo uhemutse wambaye impeta igufatane n'umugore wawe aca mugabo wawe umenye neza ko icubiba uzocimbura ego murakoze cyane ego ni no kuri izo mpanuro turangije kino kiganiro Pasteur Yedidia Aline adejeje kudusabikaniriza tukaba tubakengurukiye ego ikiganiro mwareko mugishikiza na jewe Pascal Butoyi hanyuma tukaba tubakengurukiye mwebwe mwese mwashire kutwumviriza hama tukaba tubahaye ikaze kandi ndibaza muzotwandikira ama commentaire mutubwire ingene mwabonye kino kiganiro nukuri arakunda kuzara twitaba niyo twatumira muzosira ego tuzoza arakunda kutwitaba kandi murumva ko ari umuntu azi ibintu byinshi kandi ari n'umukozi w'Imana rero tukaba tubakengurukiye mubandanye mukwikira ibiganiro vya Radio Kaza FM mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Raja Tunga niwe yariko aratuma amasana mabashikira kandi n'amajwi bashikira tukaba tubakengurukiye mu gume mukwikirana ibiganiro vya Radio Kaza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu murakoze